turabandanya urugamba nyine icubahiro umukuru w'icacu cy'u Burundi yatanguje rwo kurwanya kiza coronavirus yitiriye ndakira sinandura kandi sinandukiza coronavirus. Rero icyatumye tubahamagara kwagira tubamenyeshe ingingo twavuga yuko ije yiyongera ku bikorwa twaguma dukora nkuko mwavyumvise muri kino gitondo nyene icubahiro umukuru w'icacu cy'u Burundi aho yariko arogurura ibikorwa by'ihuriro ry'ugwaruka hariya ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Yashikirije yuko yafashe ingingo dutezwa gushira mu ngiro twebwe nk'abahinga bo mu bushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu kurwanya sida yerekeye abanyeshure biga mu mashure na cane cane abiga mu mashure y'indaro. Birasabwe rero yuko abanyeshure bose uko bagera ku 30 basanzwe biga mu mashure yisumbuye y'indaro mu gihugu cose boza kwipimisha ku buntu umugera wa coronavirus guhera ejo gushika ku munsi wa Mungu, no kuvuga imisi 3 ejo no kuwa gatandatu no kuwa Mungu. Ivyo bizofasha kugira ngo bashobore kuja gutangura amashure kuwa mbere bagenda bazoje mu ndaro bazi yuko ata coronavirus bafise. Ivyo byaciye bisaba yuko dukorana byihutirwa kugira ngo tupange ingene ibikorwa bizogenda. Muti bizogenda gute? Dusanzwe dufise abaganga abahinga basanzwe bari mu burere bw'ubuvuzi ko ari 47 bakaba bagize umugwi w'abantu 11 ku karere k'ubuvuzi uko ari 47. Hakaba n'abandi leta yiherutse guha akazi bavuga ku mwaka bajya abahinga bapima bashika 70 abo ne bazokora ico gikorwa bafashanije n'abasanzwe bakora mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida bakurikirana ku munsi ivyerekeye kurwanya kiza ca coronavirus. Rero ico dusaba abanyeshure nuko kugira ngo bakigwe mu ndaro tuza twabahaye agapapuro kerekana yuko atamugera wa coronavirus bafise. Uko rero bose kubiharo batwabihawe n'umushikiranganje bw'indero ari 30 basabwe ko bamwe bose aho baherereye bogenda kwipimisha. Mubaza muti mbega none bizogenda gute? Nuko icambere abanga mu gisagara ca Bujumbura canke baje kugira uburuhuko hano mu gisagara ca Bujumbura bazokwakirwa kuvejo kwa isaha 2 umunsi wose wa gatanu umunsi wa gatandatu n'uwa Mungu hajya kuri Bonakeye aba mu gisagara ca Bujumbura. Nadashoboye gushika kuri Bonakeye hariho abahinga bazaba barindiriye hariya ku bitaro vy'akarere ko mu gisagara ca Bujumbura mu Kamenge hamwe n'ibitaro vy'akarere mu Ruziba. Ivyo rero bica bisaba yuko abene gihugu basanzwe canke abandi banyeshure batari mu ndaro batenyenya kuja kwipimisha hajya kuri Bonakeye kuko murumva ko abanyeshuri 30 mu misi 2 ni benshi kugira bo bace baheza muri misi 3 tubapimye azoca bigira mu ndaro hanyuma banditse bandanya tubikora nkuko twahora. Aho ni ngahe Bujumbura kandi turasaba yuko n'abavyeyi basanzwe bigisha muri ayo mashure y'indaro nabo nyene kukwipimisha birabaraba kuko bazoba bagiye hamwe gukora imirimo bari hamwe. Mu ntara hagati mu gihugu naho Igitega murazi yuko hari amashure y'indaro atari make. Dusaba abanyeshuri baba mu gisagara ca Gitega n'imicungaro yaho yuko kuvejo 2 botonda hajya ku bitaro by'akarere by'Igitega hôpital regional.
ababa mu gisagara ca Ngozi bazoja ku bitaro vy'Ingozi, ababa mu Kayanza bitaro vyo mu Kayanza, hose ku ntara zose bazoja ku bitaro vy'intara. Abari mu burere bw'ubuvuzi bazoja ku bitaro vya district, ibitaro vy'akarere. Abo banyeshuri bose aho baba bari hagati mu gihugu. Kubera rero yuko bishika ugasanga hariho abanyeshuri bari mu ndaro, ugasanga iyo bari mu biruhuko mu mihana ruguru, uburyo ntibubashobokeye kugira ngo muri iyi minsi 3 bashoboye kuba bashoboye kuja ku ntara canke ku bitaro vy'akarere. Bica bisabwa yuko ku munsi wa Mungu aho basanzwe bagira mu gusubira mu ndaro baza kare, kugira ngo tuba twashizeho imigwi y'abaganga ku mashuri basanzwe bigako, kugira batashoboye kuja kwipimisha muri iyi minsi 3 nabo bapime imbere yuko binjira mu ndaro. Ivyo rero bizoca bibafasha kugira ngo bashobore kwiga batomokewe atangorane. Abo bazosanga nabo baranduye nta mutsi w'ishibere, hazohariho n'abaganga baheza bakabaha imiti, hanyuma bakashira ahantu bashobora gufatira imiti batanduza abandi, hanyuma bakize bakaca babandanya amashure cyo kimwe n'abandi.